kuki wambara nabi kandi uri umukenyezi. Paulo yigeze kwandikira Timoteyo mu gice ca 2 ahera ku murongo w'9 arabandikira ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye bagenda n'isoni badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini ariko bashazishe ibikorwa ni vy'ingeso nziza nkuko bikuye abagore bavuga ko bubaha Imana. Kuki wambara nabi abagore bavuga ko yubaha Imana hari ukuntu bategerezwa kwambara ku buryo umuntu wese yababonye ababona mu bwiza bw'Imana. None wewe uhenera abana uhenera ababanyi uhenera abashitsi uhenera abanyebarabara uhenera abantu bose. Kuki wambara nabi kandi uri umupfasoni waravyaye waraheze none abo wavyaye niba kubona umeze gutyo nabo bazambarike. Abantu barakuraba akaba ari bo bamaramara bakifuka mu maso. Kibazo nkora nibaza ubwo Imana nayo ikuravye ubwo ntimaramara igasigara yicuza ico yakugiriye umuvyeyi kandi ari wo wategerezwa gutanga karorero keza. Muvyeyi kuki wambara nabi. Bibiliya yarongeye iravuga muri ni Petero yavyanditse mu gice ca 3 murongo wa 3 naho niyongera kugaruka aravuga ngo abantu boye gushazisha inzahabu boye gushazisha gutsiba umushatsi ariko uyu munsi hari abagabo barara badasinziriye kuko batatanze ayo gutsiba umushatsi. Hari abagabo barara badasinziriye kuko batatanze yo kuja muri saro. Wa muvyeyi we byukuri nubwo wubatse ukabukunda wo mubana ivyo nivyo bigiye kugusambuza kandi uri kuragirira nawo umubiri wawe. Uzi imitsi yononekara igihe uri kurakwegiriye mishatsi. Uzi imitsi yononekara igihe bariko baragutsibira. Abenshi barara badasinziriye iyo babisutse bakemera kurara bashinyirije umubabaro batogera bazira ivy'Imana ariko bakemera kugira bariko bonona ubwonko bwabo. Wa muvyeyi we kuki wiyonona umva kuri uyu munsi wumve ngo ibituma ubera nibiguha agaciro ntabwo ari ivyo sizijya mini wambara ntabwo arajya amapantaro wambara ntabwo ari biriya wisiga wihinduye amarangi wumva umengo ko Imana yakugize ntibikubereye usiga ivyo ushaka uhindura inzara ku munsi uhindura ingohe ku munsi zimo warazimoye ntuzi n'akamara Imana yazikushiriyeho mbega yizi kwima ubwo ntiwari kuvyicuza. Umva kuri uyu munsi wumve ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mushazishe ibikorwa vyiza ngo nkuko bibereye abitwa ko bubaha Imana. Uyu munsi nawe witwa ko bubaha Imana mugabira canganya abantu bikaba kugora kugutandukanya na maraya. Wa muvyeyi we umva kuri uyu munsi ambara neza ni wikwize wambara impuzu zibereye mu gifaransa bavuze ngo décent des habits décents les vêtements décents kugira ngo wumve yuko nawe aho uri utiyegeranya utarinda kufatanya amaguru utarinda kugumuzifashe utarinda guzifatisha isakoshi ariko wumve ko wambaye neza atanu urinze kukuraba igitsure. Ambara neza umva ukuri.